ubahezagira ubwiza bwawe mu bavuke ubari inkomeza zo guhangara no kurwana n'isi na satani n'umubiri ubahe guhagarara neza muri iyi minsi mibi ubagirire neza ubakomeze nuko tubashize mu biganza byawe uzobazigame kandi uzobakomeze mpemu yera azoshishikare kubabako kandi mpemu yera azobagomwe mpemu yera azobagomwe mpemu yera azobigishe mpemu yera azobarongore mpemu yera Mahoro ya Kristo Yesu abane natwe twebwe twese. None rero turaboneka ko muri kino gitondo ari umunezero udasanzwe ku ishengero kandi no mu miryango naho nyene no munezero kubwo munago mushasha. Dusabe rero babandi 89 bahagarara aho bari dusome aya majambo y'Imana bahagaze kugira ngo duce dushishikara. Tugiye gusoma amajambo y'Imana muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Turasoma mu gice cya 3 murongo w'7 n'8 no hepfo kuri 11. Matayo igice ni cya 3 uhera ku murongo wa 7 haravuga ngo abonye benshi bo mu bafarisayo no mu basadukayo bazanywe no kugira ngo ababatize arababaza ati mwabana b'inzoka mwe ninde ababuriye ngo muhunge ishavu rizoza. Kuri 8 hacavuga ngo nuko nimukore ivyerekana ko mwihanye koko. Ku murongo wa 11 haravuga ngo ni ukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane ariko uzoza inyuma yanje andusha ubushobozi ntibimbereye no kumukura inkweto uwo azobabatiza muri mpemu yera no mu muriro. Mana nishimwe cyane. Naya majambo y'Imana tumaze gusoma hano yavuzwe na Matayo arayandika, ariko kandi Yohana ubwiwe iki gihe niwe yariko arakora iki gikorwa kandi anavuga n'ibi dusomye haruguru. Rero ku murongo w'indwi hatwereka imigwi ibiri yaje kuri we, abafarisayo n'abasadukayo. Ariko kandi usomye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka nawe aravuga iyindi migwi ibiri, abatoza kori n'abasoda. Iyo migwi yose rero yaza kuri Yohana umubatizi irondera kubatirizwa. Ibibazo bari babifise, ariko inyishu bose yabaha yari imwe, yavuga ngo mwihane. Mana nishimwe cyane. Kwihana cyari cyo kintu gisabwa kugira ngo umuntu ashobore kubatizwa mu mazi menshi. Bene data babatirijwe uno munsi barumvise ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana bararyizera kandi baca barishuza ku by'ijambo ry'Imana ribabwiye. Baca barafata ingingo mu mutima yo kwihana kandi baca barongera barakora n'intambuko nziza cyane yo kuyaga n'abakozi b'Imana, baratura ibyaha bakoze. Nico gituma rero no munsi ku mugaragaro bashoboye kubatirizwa mu mazi menshi. Nta kibuza umuntu kubatizwa mu mazi menshi iyo amaze kumva ijambo ry'Imana akaryizera, akicuza, akihana,
akatura. Twasomye rero irindi jambo Yohana Umubatizi yavuze, yaciye abwira abafarisayo n'abasadukayo ngo jeho ndababatiza mu mazi menshi ngo mwihane, ariko inyuma yanje hariho uwundi atabatiza mu mazi, ariko we abatiza muri mpemu yera no mu muriro. Mana nishimwe cyane. Bidatevye gato Yesu yaciye aza, maze kumubatiza bibiri ivuga ngo ijuru riruguruka mpemu w'Imana aramanuka ari mw'ishusho y'inuma mugwako, ijuru riva mw'ijuru riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Bene data rero mubatijwe uno munsi, namwe ubwo bushobozi bwa mpemu yera murabukeneye kugira ngo intahisi babonekeko. Muragiye kurwana urugamba rw'ukwizera, kandi umwe wese azorugwanira ahari mu myaka agezemwo, ku kazi akora, ahaba. Ariko icyo twifurije, muze mwambe mugwana munesha, kandi kizobashoboza kunesha si kindi ni ubushobozi bwa mpemu yera. Nico gituma rero twagomba ngo mwebwe nyene mwegere ino mushikino kubo bishoboka, ariko mugire intambuko muze mupfukame hano imbere kugira ngo abakozi b'Imana babarambikeko ibiganza, babasabire ubushobozi bwa mpemu yera, kugira ngo mu minsi iri imbere ibyo muzohangana nabyo muze mubineshe. Nta kindi kizobashoboza kubinesha atari ubwo bushobozi bwa mpemu yera. Bari baje gukorana mugororotse, egera imbere kugira ngo n'abandi baronke aho baja. Umwungere wa mbere asenga Imana. Dusenge dusabe abakozi b'Imana borora ibiganza tubasenge. Mwami Imana data wa twese, turagushimiye iki gitondo ciza waduhaye. Cyabaye igitondo nka kimwe wahaye Yohana Umubatizi hariya kuri Yorodani. Twakoze igikorwa nka kimwe watuma Yohana Umubatizi. Nico gikorwa dushoboye gukora. Ariko Yohana Umubatizi ashishikaye kubatiza, abona Yesu nawe aje kubatizwa. Haleluya! Kwari kugira ngo bigaragare uwari yaratumye Yohana Umubatizi gukora icyo gikorwa. Aravuga ati nanje sinari bwamumenye, ariko wantumye kubatiza niwe yambariye. Uzobona mpemu amanuka akamugumako niwe. Haleluya! Uwo niwe batiza muri mpemu no mu muriro. Haleluya! Turasenze Imana rero. Abantu uko bihanye neza tukaba twabatiza mu mazi menshi, turasabye ngo ubushobozi bw'umuriro butebuke
neza Mana ubahezagira ubwiza bwawe mu bavuke ubari inkomezi zo guhangana no kurwana n'izina Satani n'umubiri ubahe guhagarara neza muri iyi minsi mibi ubagirire neza ubakomeze nuko tubashize mu biganza byawe uzobazigame kandi uzobakomeze mpemu yera azoshishikare kubabako kandi mpemu yera azobagomwe mpemu yera azobagomwe mpemu yera azobigishe mpemu yera azobarondore mpemu yera azobakomeze nuko tubarekeye mu biganza byawe Mana bagirire neza gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen.